Turabahaye ikaze kandi kuri Igihe Niki Ministry, Imana yo mw'ijuru ibampere umugisha. Uwo muriko murumva kandi ni Melise Irankunda. Twagira tubandanye na parti ya kane, igice ca kane c'urukurikirane rw'intahe yacu yitiriwe ngo intahe yanje, kubohoka kwanje, ubuhamya bwanje, kubohoka kwanje, my testimony, my deliverance. Amen. Ubu rero twagira tubandanye na parti igira kane, aho tuza kuvuga ukuntu igihe twari dutanguye urugendo rwo kwibana. Naheraheje parti igira gatatu mvuga ukuntu Imana yatanze ikimenyetso, Imana yampaye uburenganzira, yampaye uruhusha rwo gusohoka mu nzu. Then itariki imwe y'ukwezi kwa mbere 2014 niho nari nimutse, niho nari ntanguye ubuzima bwo kwibana. Nico nobabwira coco nuko sinshobora kubabwira ukuntu niyumva, sinshobora kubabwira umunezero nari mfise. Sinzi ko mumaze kumva cyangwa mumaze kubona igihe ubwoko bw'abanyisiraheli umunezero bari bafise bavuye muri Egiputa, igihe bari bishongoye bose batashe bagiye ngo gusenga Uhoraho, bavuye muri Egiputa baja ndetse i Kanani, bari bafise umunezero udasanzwe. Nanje ubuzima nari mvuyemwo, numva umengo mvuye muri Egiputa ndoye muri Kanani yanje. Iyo appartement nari ngiye kubamwo numva umengo niyo Kanani yanje. Nari ndayinezererewe cane cane gose, kandi nobabwira yuko uko kuba muri iyo nzu nayigiraniyemwo amasezerano n'Imana adasanzwe. Narumva ijwi ry'Imana, narumva naganira n'Imana, nkumva Imana iranganiriza, nkumva Imana irambwira. Ndetse hari novuga ngo ni nk'amasezerano, novuga ngo bawo nagiraniye n'Imana. Je naratekereza ubuzima mvuyemwo, nari mfise umunezero, nkumva ndabuze ikintu noha Imana mu kwishimira, nkumva singira ishimwe na rimwe noha Imana kugira ngo numve ko ndayinezereje. Ikintu nibuka nabwira Imana, navuga nti Imana, izahabu, ifeza n'ivyawe byose biri mu biganza byawe, ariko ibyo sinobiguha ngo bikunezereze, ariko ndazi ikintu co kunezereza n'umutima wanje. Nabwira Imana nti Imana, umutima wanje ndawuguhaye. Nkayibwira nti Imana, nkoresha ico ushaka, ntuma aho ushaka. Ndavuga nti ico ndazi ko arico co kunezera. Haleluya. Burya rero Imana hariho ikintu iyo uyisavye biyinezereza cane, kuko uyisavye ikintu gikora ku mutima wayo. Kumva uyisavye uti ntuma iyo ushaka, nkoresha ico ushaka, ico kintu Imana ntiyoreka kukigukorera. Ndavyibuka ko naranabwiye Imana, ndabwira nti Imana, warakoze kundinda. Sinagiye gukora mariage nkiri mu maboko ya Satani. Ndavuga nti Imana, iyo ndayikora nkiri mu maboko ya Satani, maybe nohavuye ndivorsa. Mugabo kubu namenye yuko divorce si nziza. Ndavuga nti Imana, umugabo uzompa wewe, ubu ndi mu maboko yawe, ndi umwana wawe. Ndayibwira nti niwe uzoshirako accord, niwe uzoshirako vue, aho kabisa ndumva nti niwe uzompa uruhusha. Ayo niyo masezerano nasezeraniye n'Imana, ivyo nivyo biganiro nasezeranye n'Imana. Mugabo nimwibagire yuko ngo iyo umuntu ariko aravugana n'Imana, Satani ntaba ari kure. Satani aba ari ngaho hafi, kuko urumva ko hari mu kwezi kwa mbere Satani we yariko arumviriza ati aha, hari ikintu Imana
ayisavye, hari ikintu Imana basezeranye n'Imana, maze kugira ngo Satani acaza azane fotokopi ya wa muntu nasaba Imana. Amen. Imisi yose Satani yamabanza kuzana fotokopi. Muvyibuke n'igihe imbere yuko Isaka avuka, habanje havuka Ismaeli. Yabanje kuzana fotokopi ya Isaka. Rero nuko Satani no kumigisha yacu ibanza kutuzanira amafotokopi. Ndavyibuka yuko nko mu kwezi kwa kane haraje umuntu, kandi uyo muntu je kubwanje nkibaza nti Mana ko wishuye n'ingoga. Mugabo ntiyari umuntu azanywe n'Imana, yari umuntu azanywe n'umwansi Satani. Uyu muntu aza kumwe bavuga ngo yaje yiyambitse urusato rw'intama, mugabo aribingira iryana. Araza yigize umukozi w'Imana, araza avuga ijambo ry'Imana, tukaganira ijambo ry'Imana gusa, akampa ubuhamya, akambwira abakozi b'Imana, akambwira abavyeyi be bo mu mwuka, akambwira nukuri nkavuga nti wow Imana, bwabo ndi wishura n'ingoga. Mugabo ntibitabuza ko numva ijwi rindirimba rirati no Melise, uyu siwe nakubwiye, siwe mugabo wawe. Nkumva irindi ngo wowe wasavye umuntu w'umukozi w'Imana, umuntu asenga, ngo none suyu undi na ngo irindi naryo ngo ya suyu. Amajwi abiri akangwaniramwo, amajwi abiri irya Satani ndetse n'ijwi ry'Imana. Nkabura ico mfata n'ico ndeka. Ariko nobabarira ngo amasengesho nasenze ico gihe sindigera asubira kuyasenga. Ukwiyiriza niyiriza sinzi ko ndasubira kubikora. Narasenga kugira ngo siguze Imana, numva nti Imana mfata iki ndeka iki. Ryajwi rikambwira numwitesha uzobura akajuju, urarosa umugabo none ubwo mumwitesha, irindi ngo yasiwe. Ndabura ico mfata n'ico ndeka. Nagira ndababwire ngo ico gihe uwo muntu yariko aranyiyorobeka ko ambwira ibintu, ico gihe yarambarira akambarira Imana irashaka, donc yambarira ibintu nyene wumva yuko ariko ashaka Satani, ariko anta umutego, antega umutego kugira ngo ngwe mu manga kabisa, ntushobora kwikuramwo. Kuko aho nyene iyo periode twariko turavugana, niho naherewe message, mbona umuntu, Imana inyereka umuntu yambaye blanc, yambaye ikanzu y'umweru ndetse une robe blanche, hamwe n'ikintu c'igikoti kimanto ku rutugu, kuri donc épaule imwe. Ukuboko kumwe kwaravuye muri ico gikoti, mugabo hari ini partie y'ukuboko kumwe igikoti kirereta. Niho nabwirwa ngo mu nzu y'Imana ngo abantu bagenda bari muzima, mugabo bagitwaye igikoti, batari kuri igikoti. Bisigura ngo ico gikoti kigasemboliza ikintu citwa ivyaha, ikintu gusa nabi. Hariho ini partie bakijijwe, bambaye iyo mpuzu iri blanc, kuvuga agakiza barakakiriye, mugabo ico gikote case kubavako. Hari ini partie yanse kubavako y'umwasi. Iyo message nayihawe ico gihe uyo muntu twariko turavugana. Bisigura ko Imana yari my owning, Imana yari ngiye uyo muntu uwo ari we. Ndavyibuka ko nanabimubariye nkayimubwira ni je nahawe imessage imeze gutya na gutya, nkamva ukuntu yakiriye. Ndagumuko mwumve ngo sinamuhevye, tuguma tuvugana mugabo stili ryajwi rimbuza, numva ntabura ico mfata n'ico ndeka. Ndavyibuka ko ahubwo nigeze kuca ngenda no muri Afrika, mu gihugu c'Ubuganda, iyo message ndayitanga. Iyo message ndayibaha, iyo eglise nanagiye kuramutsa ndayibaha, uko nyene Imana yimpaye y'igikoti, kumva ngo ça lever le manteau noir, kwikura igikoti c'umukara.
ndayibaha, iyo message irabakorako cane, nongera ndagaruka ino muri Suède. Mugabo ico gihe nari namaze gutangura kuza ntanga ubutumwa mu ma audio. Ndavyibuka yuko hari abantu banambwiye aho hantu bari muri iyo eglise bati Melise kudatanga none ya message ngo uyitange mu ma audio abantu bayumve. Ndababwira nti iyo audio ntibikunda ko nshobora kuyitanga donc iyo message sishobora kuyitanga mu ma audio. Hanyuma ndakomeza, ubuzima bukomeza uko, then wa muntu turabandanya. Mugabo nibaza yuko nobabwira ingene Imana yagiye kumukura mu buzima bwanje. Yaramukuye mu buzima bwanje kuko yaramunyereka bwa mbere, yaramunyereka donc ndavyibuka ko igihe kimwe nari nacingira umutima mubi, numva mvuze ni Imana imaze kumpereza iyo message, numva nti Imana kubera iki mu nzu yawe bimeze gutya, kubera iki hari abantu, numva mfise ikintu co kwiramanta. Wayi umunsi umwe ndi muri eglise, hariho eglise yari hafi yacu ico gihe nza gusenga, yari eglise y'abazungu yari hafi cane. Ngiyeyo ico gihe aho mu nzu y'Imana hari umwuka w'Imana udasanzwe ntahora mbona na rimwe mu masengero y'abazungu. Abantu barira, umva Holy Spirit narumva ko iriko iragendagenda aho mu nzu y'Imana. Nanje numva mfise ikintu c'amarira menshi, numva ikintu amarira, numva umengo ifo ko ngenda ahantu nkaturuka nkarira, numva ko umutima wanje ushaka guturika, numva amarira menshi muri je, numva agahinda, numva merewe nabi. Ndavuga nti ninguma ngaha muri ntuze wapi, ndavuga nti reka ntahe. Nja ndataha kuko hari hafi cane, hari hafi. Ngenda musuza, agenda aratibagurika, ndiko ndavuga nti sije nobona ndashitse mu nzu na n'eclate ndire. Nuguruye mu nzu nikubise kuri tapi, njyama ngaramye, ndarira, ndabogoza, ndavuga nti kuki Imana, kuki abantu bawe bakubesha, kubera iki abantu bakwiyorobeka, kubera iki mfise agahinda. Bene data, ndarira kwa kuntu nari mfise ikintu ku mutima, ndavuga nti kubera iki abantu bakwiyorobeka, kubera iki abantu bakora amakosa bari mu nzu yawe, kubera iki. Ubwo nyene nkiryamye ngaho kw'itapi, numva ijwi riranyongoreye ngo Ezekiel 32, Ezekiel 32. Nca ndavyuka ningoga ngiye kuraba ahantu muri cuisine, hariho Bible yanje riri kuri table iri muri cuisine. Ngiye kugurura iryo jambo ngo Ezekiel 32, mshikira kuri titre yayo ivuga ngo kuborogera Farao na Egiputa. Haleluya. Kuborogera Farao na Egiputa niyo titre y'iyo message, donc y'iryo jambo nari mpawe. Ndavuga ni kweri kuborogera, nariko ndaboroga bene data, nari mfite agahinda, nari mfite umubabaro, narumva umengo ndiko sinzi, nza numva iryo jambo ngo kuborogera Farao na Egiputa. Nca ndarisoma ryose, numva amagorwa azoba kuko iryo, ndavuga nti Imana hari ikintu impaye. Ndakomeza nyana wa muntu wamenga Imana inangiriye umutima kugira ngo ibanze inyereke ibimenyetso, kuko vyaranka ko ndamuheba. Iranangira umutima, ico kiba ikimenyetso ca mbere. Ica kabiri ni Imana yanyeretse, kuko naguma ndiko ndasiguza Imana, Mana mbwira. Ica kabiri Imana yanyeretse, yabinyeretse mu nzozi, inyereka mbona
umuntu ndiko ndamusengera nari ndi nk'ahantu kuri Tanganyika iwacu, sinzi ko abantu muhazi, bamwe hari nko ku mucanga ubona hariho amazi inyuma yawe mugabo hari umucanga, just ku mucanga, mbona umuntu ntabona uwo ari we mu maso, ntamumenya ngo ninde, ariko nkabona umuntu aryamye yubitse inda, nanje mpagaze hejuru yiwe ndiko ndavuga nti mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, ndiko ndavuga iryo jambo, nawe nkabona agenda arikuruta gutya kumwe nk'inzoka igenda irinyogomba isubira mu mazi, mvuga mw'izina rya Yesu, hamwe numva ko n'agatuza karushe kubera ndiko ndatura iryo jambo, uwo muntu nawe mbona ari nk'uko yinyogomba aja mu mazi. Jase mpindukiye ngo mere nk'utaha, kuko naciye mbona umengo ndagize demi-tour gutya, ndahindukiye kugira ngo ntahe, ntabonye uwo muntu nimba yari yaciye aja mu mazi, nimba yari yaciye ajahe, mugabo ikintu numvise harya ntonye umugongo, ngo ntere umugongo amazi, numva nk'ukuntu, sinzi ko murumva nk'ukuntu ca kintu c'ikidelfine cuburutse canke igifi kininiya kizukurutse kiva mu mazi, numva maze ngo nyene mpindukiye inyuma kuraba, nk'ukuntu wamengo ni nk'iki monstre canke ikidelfine canke ikintu kinini kizukurutse mu mazi. Ngiye kuraba gutya mbona ikintu kinini kizukurutse mu mazi, maze ku mutwe wacu mbona n'isura ya wa muntu turiko turavugana. Haleluya Yesu we, mbona isura yiwe niri kuri ico kintu, ndavuga nti wa muntu c'est monstre. Mana iti no, ndakwereka ikindi ca gatatu, sinamurekuye ngaho. Icya gatatu Imana yamunyeretse live, siwe yamunyeretse, ahubwo Imana yarungitse umuntu, duhurira ahantu mu giterane, yari yaje mu giterane muga numva ko iyo yari conference ihuza ama eglise, then eglise yarimwo nayo haza umuntu umwe muri iyo conference kandi yasengera muri iyo eglise, nanje nja muri iyo conference, then haba ibintu by'ama presentation, numva umuntu yari muri iyo eglise basengana niwe wenyene yaje, umukobwa arashinga n'intahe avuga ukuntu yari byase ko aza, mugabo vers minuit, nko mu minuit, umuntu amushirira amafaranga kuri account ati ntugende wenyene. Numvise ko aje ava muri ya eglise yahora mbarira, numva ijwi rirambwiye ngo wamubonye, ngo ntutahe mutavuganye. Ndamucunga nanje nari mfise intahana, mugabo haragera ahubwo hageze nuko ntaha, byashitse ukuntu bagenda kuri podium, nawe mbona agiyemwo kuri podium agiye kuririmba, mugabo hasigaye iminota mike ngo train yanje igende. Ndavuga ndamutora gute ko yagiye hejuru. Ico nakoze natumye bajya bagira ordre mw'isengero, donc mu protocole, ndamubwira nti genda umpamagarire uriya muntu umubwire uti hari umuntu agukeneye cane. Aragenda aramuhamagara, aca nsanga hanze turicara, ndamubwira nti jewe numvise hari ikintu ushaka kukubaza. Arambwira ati nta kibazo. Ndamubwira nti umuntu yitwa naka uramuzi? Mbona wa mukobwa ameze nk'uko ariko aratwenga, aragize ati ndamuzi. Aha, ndabona ko hari ikintu amenye, nca ndamubwira byose, hanyuma aca arambarira ati witwa ngo iki burya? Ndamubwira nti je nitwa Irankunda. Ndavuga ati umva Imana iragukunda kweri. Nti aha, kubera? Arambarira ati ubu ntahuye ko naje kubera wewe, ati ntahuye ko naje kukubera igisubizo. Ambwira uyo muntu ko amuzi, ko yamuteye ibibazo, ko ari donc amubwira wese, ahubwo ko bana boba nawe yamuteye ibibazo, nawe yamuteje ibibazo mu muryango,
donc ambwira ibintu byinshi kuri we. Umva mwumve rero ico nico cari ikimenyetso ca nyuma wamenga Imana ifashe gome iciraza iramufuta mu mutima wanje, ewa niramufuta numva kabisa aciye avamwo, kumwe vyari vyaranse ofite yari Imana yari yashatse kugira ngo imugumize ibanze imunyereke neza neza uwo ari we. Nshitse mu rugo ndavuga nti Imana narasenze Imana narashima Imana ngira pendant une semaine kubera ipavanye kumunkuramwo kunyereka ikimenyetso c'ukuri ko atari we. Then nca ndabimubwira nti ntuzosubire n'umunsi n'umwe nakumenya uriwe papa, ndamubwira biba birangiriye ngaho. Nukuri ndashima Imana ndatazira Imana entretemps ico gihe nari ndiko ndasenga hari umukozi w'Imana, wa mukozi w'Imana yigeze kumbatiza, nari namuhaye uwo mutwaro kugira asengera mugabo Imana yari yamaze kumwereka ko yari yamaze kumwereka kabisa ngo abona ngo ndiko ndagwa ngira nko muri tombe, cari kinogo Satani ariko aranyimbira mugabo ko yari azi ko ndi mu masengesho ngo akavuga ati reka Imana izomwereka izomubwira. Then biba bihereye ngaho uyo muntu Imana ibiramunkuyeko. Imana ibampera umugisha. Rero twari tubwire reka ngeze ngaha iyi ntahe iyi parti igira 4 nizere yuko n'ukuri yabafashije. Reka tuja tubandanya na parti ya 5. Reka dushima Imana ko yabanye natwe. Data mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo ndagushimiye kandi ndaguhimbaje kubw'intahe Mana, ndakwinginze nyaguhora ku ngoma, ndakwingize papa nk'uko wabivuze uti intahe izofasha abantu benshi, ndakwingize intahe igire uwifasha, ndakwingize ugire uwikomeza. Mwuka wera ni wewe wenyene wo gukonvenka, ni wewe wenyene wo kuba byinjiza mu mutima ubibumvishe ubasigurire Mana. Uzoba ukoze Mwuka wera, niwe twahawe, niwe mufasha twahawe. Jewe reka nivugire nawe wikorere, uzoba ukoze Mwami. Ndagushimiye, reka ico washize ku mutima wanje Mwami Imana gihezagira abantu benshi, izina ryawe maze rigume rishigwa hejuru ibihe byose. Ni mu izina ryawe gera ndabisenze Mana ndabyizeye, amen.